ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane Ikibazo nyabaki Sheri uvuye mu cyumba cyahariya kugira ande Sheri kumengo urafise ubwoba kumengo urafise ikibazo nyabaki none kuja mu cyumba cyahariya si bisanzwe ariya ukinjira mu cyumba cyiwe icyo ryamama umva basi ndagusigurire ndabona kumengo urafise ikibazo urazi ko kuva kare nja ku kazi wewe wambwiye yuko ari utamushaka muri ino nzu wambwiye yuko no murondera handi hantu ndamufashiriza nyine nabonye kumengo ntumeze neza rero je mvuye ukazi ndavuga ati kamanze njeyo ndabiko ari hari kwera kuje neza ko amfasa ngo wamwirukanye ariko byukuri je nukinyizera ariko byukuri gasheri nta kuntu wo kwiremamo no kwizerana gutoyi basi naho kuba kungana n'agatete kazi nabi mugabo ukakubamo ukanyizera nk'umugore wawe wazanye gato bane tubana karamato butavana budatana n'ukuri kw'Imana cyukuri nta kwizerana guto ubwira je ngubwirire cyizere ngirire cyizere je sindi njyaje Sheri nizere yuko atakintu cabaye ariko we je sindi ko ndatabura ikibazo ofisi mbe kuvuga ngo ndakwizere abagore ndabazi ngene mumeze kandi abagore iyo uvuze ubuvuze je namaze kubona uvuga yuko utamukeneye muri urugo narinze uko atawushaka ivyo bindi uri kuriyumvira ngo vyabaye nta cabaye wenda gukunda ari umukozi wanje dukorana mu kazi ivyo bindi uri kuriyumvira ntivyobaho sivyo nivyobaho gusa je nariragize ubwoba nzi yuko baba bamwirukanye nico gituma naciye ngaha ariko ivyo bindi wiyumvira shire ntivyobaho nukuri mbabarira nyene kare kanshi ega nakuze ndagukunda shire nakuze ndagukunda ntukazurangire ibintu vy'ama kutanyizera sivyo navyo biva mu rukundo ahubwo nyene reka ngende nkore ino koti urabona ko haranashushe reka ngikukure yego Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri ndagufata aho rero utagirira ubwenge ugafata umwanzuro wo kugenda kwiba hakureba neza ubuzima mubayemo ufise ngo uvuga ahitamo kwiba
ivyo uriko uravuga ubikura he wasaze ubu ndavye neza ukanyehweza fresh urabona nje no kwiba kugira bingane bingahe kutanyivye ko ariko wambaye ugaca wiruka abandi bana rero batagirira n'ubwenge n'impuzu wanyivye wambaye n'izuki cyambaye nimba imana zabo baguye gute nivyo ntashobora kumenya ubu rero wagiye urafata mufatikanye n'abasegerereza kugira ngo ucomore ingodo yanje hamse mubwo mutukiresha abantu kwe bros sorry sana man vyashitse sivyo ariko nyene nusarishe kwa sister man ivyo hara sana bro udashaka rero ko ndagusarisha ko ndakwararaza abantu bose bamenye ko umusuma amafaranga mushika ushiraho gusa fresh man gusa nakwemo ikidipare man ucufu kuna kausha chikausha man nusarishe sana ingodo yanje ngodo jena itaye man hamuraze ndakubwira ikintu kimwe ivu iyi ngeso yo kwiba ushaka kwihagarikira ahanye kuko yakabara ubundi yagusekura akakupiga hamwe n'uwo mutwe wawe udasubira kuwumenya ukuntu usa ushaka rero wihagarikira ngahanye hamambe mushika wari he Cheko bashika ngaha anya sindiga ndamubona nariwe nanjye ndacamurindiriye ngaha makati ndamukura hino nuko atani nimero y'office mana nanjye nta kintu no gufasha nta na telefone mfise jewe nta na nimero ziwe nkifise mu mutwe bisigura yuko nyene hano gukawusha umuntu agapowesha akamurindira gushika tashi kuko nanjye ndamukeneye Oui. I am very sorry. Rumva abiri yabyutse ndondera mu gitondo. Arambwira amakiri ibintu byose. Aranambuza ko nshiramo ibindi gutwombo ikinaza akeneye ko ntwari. Ico yarakeneye cyane impuzu gusa. Rero aziza kunura naraheza kuyipanguye. Bibanguye ko ngenda nihuse niyo mpamvu ubona n'inzu wasanze yuguruye. Rero mbabarire ko nagenda kumenyesheje. Ariko ninateguye ko nza kugurutsa imite nkaca ndakurondera tukavugana. Ego ntabwo uraba ukuntu bigenza ngo tubona wokenera udutware hama utudakeneye uduturire hanyuma ariho nimero ngira ndakurungikire n'ifoto z'umukomisiyoneri atumye inzu uzoca umurondera sawa. Mabuja ko boss yantumye umukozi w'umukobwa hari cyo biziko sha numva makenga Afite amakenga yiki byose bisanzwe makenga mfise ndiko ndimwe ko batinda kagakobwa rero akabashaka umukozi azuza kumufasha kumurerera umwana niyavyara ngo nabone kumenga afise inda y'imvuka mana yanje iyumvire urabona ko ariya hageze igihe badacana uwaka na sheri wanje none gasha wombwira yuko iyo nda yayimutereye hehe ryari wewe bimenya gute nko usanga agatrike bakinye kugira ngo bikunda muzane ngaha
eka nta matrike we nawe nico ndakwangira ukuzi inkuru ukayigira ukuri ari urunwa urusaku rwawe byo wimviriye byose si ukuri ibyo uri kurambwira byose nta kuri na guto kubirimo ahubwo reka arondera umukozi w'umukobwa kugira ngo aze mufashanya akazi je nanje nduhuke na mikali erega ndaruha sawa nubwo utari kuranyizera ariko iki kintu hari igihe wasanga kirimo kuri kwinshi oya nta kuri ntabyo ahubwo genda mu kazi kawe kandi niko urugire n'ingoga sawa boss naragerageje iterabwoba ryose rishoboka ariko mbona atadonoka kabisa. Bewe umuntu yanka amahera n'inyabaki je nari nzi yuko umubwiye rimwe gusa umubwiye amafaranga gusa acamerereza none ubu niterabwoba ryagiyemo canke nwashaka yuko musangira amafaranga bro washose kwigana amafaranga kandi ari we umushefu wanyu muta kano kazi twe turakamenyereye kandi cyane kuko nuwo yasubiriye twarakorana mu bwo buryo nyene wewe yatwara igice hama natwe dusigaye tukagabura ikindi rero sinaye gucanza kumufata nabi mushake kumukura mu kazi kandi nkeneye nandi madili kazoguma za tukayakorana naramusiguriye wowe yanyibwiriye yuko ayo mafaranga ushaka gutanga ngo zoya cyane ngo nango yategure mu filme yo gwawe and then ngo rabe ngo ingaruka zo gukora ikintu atampano yacu ufise. ko numva bikaze tumigira gute none bro ubona gute nishikire kwa Beri basi tuvuganirije nawe kwatabirebire nashaka jero yari juste gusa kuboneka mu isene imwe cyangwa zibiri gusa nkaca nigiye nagomba gusa nkine gusa nereka abagenzi banje uko tabarenze ntaco ndabizi ko ariko naho ugerageza uraba kuko wakubwira yuko filme ntabwo ari kibanza kigeragerezwamo ahubwo ni kibanza cy'umunyempano guserura iciyumviro biciwe mu nkuru yahawe so uca wumva yuko naho ugenda wigarishije gute kataco mwavugana none koko ndabikeka gute ko ari cyo kintu numva mbuze mu buzima bwanje taje nico ndabona kabisa. Okay umva ushaka kumuzana John ibindi byose genzo bimenya tumaze kubona namasoko yandi ivyo nyene ya ivyo biroroshe ejo witegura tuzogende muhiriwe habaye iki no twanda kuraba nyene numva ndyohewe kubwa wow kunze uburyo wasize nza ya cyane she sirabereye impeta bebe yeah of course babe sirazibereye vuba cyane ko ndabitegura kuzobikora wow yeah ahubwo ndababaye cyane kuba ngiye kuvana nawe singiye kubesha be mba numva umengo umurango ijoro no kuma mbona gasura kawe keza tutwenga ariko ntibikunda nyene na kuva mu gatondo sindashika muhira basi ngo shobore kwa na mama ndabizara nkomboye kandi kindi ndiko nditegure cyo kujya tujane gusenga rero wihangane muhira ni hajya urahishikana sicyo pe nenda gukumbusha ntubizi yuko mu maso yanje ntundambira yeah ariko merci nako ndiyumvira impamvu nkunda nkuko birarenze rero urakoze kushikana muhira urazi ko dushitse ntanabizi really yes be wari mu munyenga w'urukundo okay amasheri hari ikintu nashaka ndakubaze ujya muhungu mukorana reye amaze iminsi antuma k'abantu wibaze ko none musi yansanze ku kazi antera ubwoba sa yansanze ku kazi antera ubwoba none she ndakubaze reye wa kera ubu muzi canke umuzo ubunya uwo muri kumwe no be reye cyenda muzi en fait ndabizi yuko yahoza nk'urumogi
ndabizi yuko yahoze ari mu kagwi k'abantu b'abasuma ikigeretse hejuru y'ivyo ndazi yuko babafashe inshuro zirenga 3 barabafunga ariko ivyo je ntivyontera ubwoba ngo bimpindure icondi haba na gato mukunzi wanje ndazi ico ndi muri company ndazi nico ntegerezwa gukora ntashobora kumpindura jewe bebe kubizi numva ari sawa waba waragerageje kubibwira mbere ukumva ico avuga oya ha mukunzi wanje noba nihuse cyane izi nguvu zose rero ariko arakoresha ni kugira ngo ante mu gatego uyu murishane ngo ndamushiremo ariko yaramaze gucererwa cyane jewe sindi wa mugabo akugwa mahera oya nzokora ico ntegerezwa naho yoshaka je wakanca umutwe singeza kubikora don't worry my love nico ndagukundira uhagarara ku ijambo ryawe reka turekane n'uwo muhungu reka ndakureka ugende nanje ntahe nitegurira akazi kejo ya wakoze cyane kubana nanje naryohewe ndagukumbura minsi yose ubyibuke bye ndagukunda nanje nibihe Alia mani nshaka telefone umuntu kandi vyihuta ntabuze amayinite kandi simba nta namwe ushobora kuyakora ndakwinginze rero mbwira hano kuri amayinite aya masaha ubu ni sangapi mbega Alia nukuri kumwe amasaha ntaho yakura erega naje kubona nasinziriye uko uyu nuko nabaza abanyita ko ndavugisha umuntu wanje kumbe afite umuntu wawe nyene hari tuba turatiramanye mwijoro ntabwo ugenda kwaza ikibazo kumara umenye inda yawe ni nini ntiwabe wibungenze turirabe raba neza kutihe ni ko ari nini ni wowe wibungenze ko gisa uri kurana ko ubuzima arahitiyemwo n'uba nkeneye kwibungenga nawe ufite umwanya wo kwiyumvira ivyo bintu inzara nani ifise amagogo nani ifise n'amaganya ne kuja kwiyumvira kutwarinda shawe yawe nyene tubivugishije ukuri jewe hari ukuntu ndabukuntu uhora ugenda udima gutya nkaje nibaza ati upetetse afise yimvuka kubera abagore bafise inda nibo mbona kenshi bagenda bameze uko nyene kandi umuhirabwa umwitunde ivyo vyisi no bikongora nkabikuramwo ko gisa mbona kubwira inda yiwanje siyo kuzurapimira ko abantu bafise inda n'abatayifise uranyumva nihagiye umucanga ntigaramiye wobe kurabikira birakuraba nibikuraba urumva inda yanje turayireka rero nzitwara ko nshaka ko niwanje kuri jewe kandi kinacu imyaka yose umbonye ni wambonye ngano kunyene manje nakuze ngano uko umubiri nakuranye rero uzane commentaire ku mubiri wanje nawe yidimikizira kutadimikika nawe yarenze he kihe kuturagira nawe gihe wanashikira ni wawe wewe kwivyimvye no ufise inda nawe ufise inda akabakita akaburujwe nawe urujwa umukozi wo mu nzu umuzamu wo mu nzu wewe uremera kugira imburujwa zo ni inzoka buje kwipimishura ariko utagwaye kwasa kandi ikindi naco nejo wundi uzosije kuvuga amajambo uyambwira jewe uzoturera abantu muje kuyaganira urusaku rwari musesigere ruri mu bahungu kwa kanura ivyisi genero ungana Ivo bijya ko bigaragara mbona uyu muntu ataruhava ataha kuko ariya mu minsi yose naenda muzi nta na rimwe narigere mbona akunda gupfa ngaha ariko no munsi mu gatondo naje kumuraba sasa ndaza no kuvuga naje inshuro nyinshi ngaha kumara ndasinigeze ndamubona rero je ndiko ndibaza ko bigaragara ko yagize ikibazo tutaramenya numva rero coko
wewe urabe uze dutahane muhira ejo mu gatondo tuzozinduka tubaze abantu baba baramubonye. Bro, aya kwita gute? Auguste. Auguste Jason novanga sivyo. Sinovanga ntamubonye n'ubwonye ico. Icanzanye no kubona nawe ndaguma ngaha gushika mu gitondo mpaka ndamubonye. Gusa wowe nyimba ushaka kumfasha uza kuzindukira ngaha amatuja kumurondera. Naho kuva ngaha singeze. Sawa. Jero usigare. Hamani wakenera kuryama. Winjire ngahe ndani uryama. Nibaza ko tuzosubira mu gatondo nje kukuraba. Sawa rero usigare. Oya fresh. Bene ngiye kugiye kuri mugenzi wawe utaha. Nene bigenze gute ngo musange muhira humwe wihakana katari mushika. Iva. Ugeze kubwo gukwihakana Aria. Canke ndiko ndibesha sina ivyo numvise sivyo. Mane rekana nawe kademo bro. Nje nakabeshi nyene ndavuga ati ndakikure ko anye sinarinzi yuko hazi sinarinzi yuko bahuye nari yakubera nagaheruka nyene twiga nari yakwishura urumva nta birenze mani je sinarinzi yuko bazi nanye je kwari uko mwikura ko mani Bugenda kubaza kibazo kimwe yimva hajya iyo ubeshe wunguka iki nta nakimwe kandi sorry Urabanza bibabarire nta muco umenya gusaba imbabazi amahoro nani bagenda kora munsi Mbe hajya aho wavuye mutora je nagerageje kumurondeza amaguru byarangenda mubuze Yego nta mutoye yambwiye ko abere yamujanye iwe rero yimutse Inje gutora ibintu yasize ngaha amaca ndonderanye n'inzu ndayimusubize ariko ico naramenye nuko yifacaje aho jewe cenja nagire murumva ko byoroshye nanje cangenda kwa Beri kwa sister nta kudutandukanya ntidutana ubu turasosa je nawe kwa Beri tindani kwa cyane mu bari yonja gute sister nimwumvise yari Ifigura ufise ubwenge bukora neza Canka hari kuja ubwonko hagiye urufuro canka ubunyota Wowe waramutaye wari umusore ufise ingufu zo gushobora guhangana n'ibibazo vyose Uno musi rero umaze kubonagiza amahirwe asuye kwa boss ngo musange kwira umwicira akazi Ibifu birafa ntibihona mureke Wowe ufise nimero yiwe ngo yime Turagenda cyangwa nasigara turagenda kwa Beri tugende Wowe no gusuguma nga sister ari